abantu bari muri Amerika, abantu muri ahatandukanye mugiye mwipfuza ngo kuba muri Amerika, ni ahantu heza, urose akaryo k'ingene waba muri Amerika, ngo biba ari ibintu vyiza cane. So, mbere ko tubandanye n'ivya Facebook monetization, reka ducishemwo n'izi nkuru nazo tuzirabire hamwe. Amerika ugiye kuyiraba bisa nkaho ariyo muyobozi w'isi. Tuje tuvyemeranye. Amerika bisa nkaho ariyo muyobozi w'isi. Uti kubera iki? Abantu twese uza wumva umuntu avuga ngo noba muri Amerika, noba ubuzima bwo muri Amerika, nkaba muri Amerika, ni ahantu heza, kandi nivyo kuko ni ahantu ni igihugu c'amahoro, kandi bahemba neza, urose akazi uhembwa amafaranga meza, biba biryoshe. Ariko Amerika ugiye kuyiraba bisa nkaho ariyo iyobora isi. Mu vy'ukuri tuje tuvugisha ukuri. Amerika bisa nkaho ari iyobora isi. Iki coco ndibaza ko nawe ucemera. Ngaho rero ukaba wipfuza kuja muri Amerika uri umurundi, ubu ngo biragusaba imiliyoni amajana, ibihumbi bitari munsi y'ibihumbi 5 kuduga vy'amadolari. Ni ukuvuga ngo imiliyoni mu majana z'amarundi. Ureo nta mikino. None kubera iki? Niba Amerika yashizeho ivyo, urumva yo ica yigira mu rudandazwa, bikaba nkaho, kandi bikaba ku gihugu, yo iritoratorera bati mwebwe muzoza, mwe namwe ntimuzoza, ukaba uri mu Burundi kugira uza mu gihugu cane, ni miliyoni amajana z'amafaranga y'amarundi. Urumva? Je nanje nca nibaza akabazo nti none Amerika ifashe ivyo ikiyumvira ati umuntu azova mu Burundi, umuntu azova muri Uganda, umuntu azova muri Somalia, umuntu azova muri South Africa, umuntu azova muri Ethiopia, umuntu azova muri Zambia, azoriha imiliyoni za miliyoni. Urumva? Azoriha za miliyoni. Kubera iki ivyo bihugu navyo bitoca bifata ingingo biti natwe umunyamerika azoza ngaha azoriha, ahubwo bagaca bayagwiza mbere na kabiri. Je noca ndayagwiza na kabiri pe. Noca ndayagwiza nako akabiri. Urumva rero abantu mushaka kuja muri Amerika, miliyoni amajana, ibihumbi 5 z'amadolari kuduga hejuru, hariya hejuru. Aho rero namwe muba muri Amerika, mugabe kubera yuko umwanya n'umwanya bashobora kubadugiriza ko namwe mugaca mwumva muti bashobora kubihindura. Ati umuntu wese ari muri Amerika ava mu kino gihugu ku kwezi yemerewe, kugira yemererwe kuba ngaha ukwezi azoriha ibihumbi 200. Wewe kubera azoba asanzwe hari, ivyo bizaba vyoroshe, bazovuga ati wewe ku kwezi kugira wemererwe kuba hano canke ku mwaka uzoriha ibihumbi 200 canke 30. Nakarorero, ariko ayo yoba ari menshi, ngira ngo bovuga ati uzoriha ibihumbi 2, 5 canke igihumbi. Urumva? Ati kuko waranayegeranije utavyemeye chasser entry. Ariko Amerika we, none Amerika kubera iki yabaye umuyobozi w'isi? Vyaje gute? Vyagiye kugenda gute? Eheraba bavuga ko aribo baharanira hagati y'akazi na muntu, ibiki sinzi, intambara, umutekano na Donald Trump ariko aragerageza ahantu hose kw'isi, ariko haraba intambara. Ngiye kuzana amahoro, ngira ndabahuze ibiganiro, nije nshaka ubushimwe byo bita ngo Prix Nobel, ngo shaka kubitahukana mu kuzana amahoro, sinzi Ukraine n'Uburusiya. Urabona? Ariko ugasanga harimo akantu hari indani kaba kanyegeye wowe udashobora kumenya. Ubundi Amerika ishatse ivuze ati iyi ntambara irahagarara, wanka wemera igomba kuyihagarika. Raba ibibaye kuri uyu mugabo wa Venezuela Maduro. Igihe bitangura umengo ni bicezo, umengo nawe umengo nawe yoshiramo. Yatawe kubona bazana ubwato batangura kubutembereza hampande y'igihugu. Turiko turagenzura uko uradandaza ibyayura mutwe n'iki sinzi. Mama uriko urabangamira ibidukikije, mama wadandaje ibyayura mutwe, ukamenga muri Amerika nta biriyo nta babinwa. Ukamenga nta babidandaza. Natamara kuvuga igihugu cacu abantu barashaka, wamenga nawe yoshiramwo. Arigihe nawe ugira ati najega naduze igitubuti bukebuke ti uze witeguye ga. Ariko no munsi urabona bavuze bati in minute tugukeneye uri muzima canke wapfuye. Uri kominote
canke wapfuye kandi ntuzwira bazana ivyo bita ama special force amwe ari ku rwego rwo hejuru afise ubuhinga buhanitse akoresha tekinoloji ikoranabuhanga rimwe riteye ubwoba ubwo nyene uzobona bagira ngo ca wagiye ni ukuvuga rero bashatse niba ubona ahantu intambara iriko irabandanya menya ngo baba babishatse nibo batabishatse kwihera babishatse kwihera n'akanya gato ngo Burusiya na Ukraine ngo reka tubahuze ngo wengo uzoze ngo wengo perezida wa Ukraine ngo uzoze ngo tuvugane ngo ngene ngo intambara yohera ukaje ubona ngo ubu ngo bagiye guhura ngo na perezida w'Uburusiya ngo Putin ngo bagiye guhura ngo bayaje ku bintu boheza intambara naho shwi baba bereye muri mucezo wa Dani haja naba za Israeli uhirahirwa ku makuru y'Israeli na gatoya ubwo nyine baba bakurangije baguha iminota bakubwira bati wewe tuguhaye iminota za Pakistani za Iran Gaza urabona bagiye ati baragazura bageze muri Gaza no gusitura bavuga ati wewe tuguhaye iminota gusa tuje tugukorera ibintu utari bwigera ubona ku isi hamwe uzoca n'umugani rero ukazobona Amerika ishatse kavuga ngo intambara irahagarara wanka wemera igomba guhagarara rero ariko aravuga ngo yishakira ubushimwe yishakira kuzotahukana Prix Nobel abari imikino gusa nyene kugira ngo kubera ni wagaragara nkaho ashobora gukora icashatse raba ibi vy'amashirahamwe ku isi mpuzamakungu amashirahamwe akorera ku isi ku rwego mpuzamakungu za World Vision za PAM za sinzi nizi nyinshi cyane gose zige zitandukanye bavuze bati twebwe ntidushaka ibi vya FMI sinzi ibi vya ntuze vya sante vya FAO bavuze bati twebwe ntidukeneye ibi vy'amagara y'abantu ku isi OMS bavuze ati twe ntidushaka ntidukeneye ubu bamaze bivuga ko bamaze kuba amashirahamwe arenga sinzi 50 na canke 60 gutyo ku isi amashirahamwe ku isi yahora amashirahamwe mpuzamakungu kandi Amerika yahora ishiramwo agatubutse bavuze ati twe ntidushaka kuvuga iki kiringo c'uyu musaza c'uyu mutama ntikije kuvyorosha nubwo avuga ko ashaka agashimwe gatanga ku rwego rw'isi ko umuntu azana amahoro ku isi tuzosanga hari ibindi bintu byinshi yononye rero novuga nti igihe hoba hari ahantu dufatira ahiwacu nyine ahiwacu mu karere urabona vya Congo vya East Africa ibi vy'intambara iriko irabera muri Congo mu Rwanda iyo ashaka akavuga ati ubu nyene intambara yarahagaze amaraso arahagaze ndakubwije ukuri nta kwezi vyomutwara nta mezi abiri vyomutwara uraje uvuga ngo ngo reka ngivyo ngo ntivyo vyoshoboka nta mezi abiri vyomutwara hajya niba bitarahera nuko hariho akantu hajya umunsi hogira uwonona nk'akayira kiwe ahantu ariko ariyibonera utunyungu twiwe canke ama avantage y'abanyamerika boba bakura muri Congo canke muri izo ntambara ukagira ibahati mbi ugasanga ubaye mu bazibira inyungu ziwe ariko arironkera ntuzomenya iyo yagucanye afuma arondera ingenda muvano akayicisha ku kindi kintu agaca aha mission nk'uwundi muntu w'umugenzi we ariko umengo nta nivyo womenya ko ari umugenzi we womengo barankana ariko indani hari akandi kantu baba biberamwo wewe udashobora kumenya akamucako wewe uza kuyisanga yakugize ngo yavyaheze bavyarangiye none Libya vyagenze gute wa Gaddafi urabona Gaddafi gene yagerageje kugwana ashaka ubwigenge bwa Afrika ashaka ubwigenge bw'igihugu ciwe ubutunzi bw'igihugu ciwe ariko ntiyamenye ingene bamurangije bicishije ku Faransa Nicolas Sarkozy ariko mu mpisho bafatanije na Leta Zunze za Amerika bamutoya none wewe aho hantu bagwa intambara irabandanya ngo ntirahera ngo nukubera
oh, abishatse 0 minute 0 seconde yoba ahejeje intambara yo muri Kongo. Bivuga ngo ni intambara y'akarere bo ntirabi y'akarere ariko ugiye kubiraba hari ukuntu yisa nk'igomba kuba iy'akarere. Rero bavuze bati bayirangize bijya by'ibiganiro byo ku meza n'iki no gusiga ingohe sinzi guhuma amaso amakungu ya kugira yirondere bwa bushimwe nyene hariya ati by'ukuri yaragerageje niyo perezida tubona yagerageje kuzana amahoro gutanga amahoro kumbe niwe ahubwo byose bihagaze ko niho ruzingiye. So tuje tuvyemeranya tuje tuvyemeranya Amerika itwara isi baturusha ubuhinga baturusha kubona bo barabonesha n'indi jisho rya gatatu twe tudafise urabona hajya kwa rya dolari hari kwirindi jisho udashobora kuba hari kwirindi jisho udashobora kubona. So bavuze bati wewe uratubangamiye none umuntu yobasumba Gaddafi ninde umuntu yobasumba umuperezida Maduro wa Venezuela yoba ari inde none kwa kwikukira bavuga ya independence bavuga nimba igihugu gishobora kuvogera ikindi gihugu kigatora umuperezida kikamuzana ati wewe wewe kuja hapa ya independence irihe kwa kwikukira kurihe kagateka kazina muntu karihe kwa kwikukira kwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu aya mashirahamwe yahora afasha abantu za OMS za PAM ibigaburira abantu ibi bya education UNICEF bya HCR sinzi by'impunzi byose urumva bavuga ati twe turiviriyemo ko ibi nta nyungu tubona bidufitiye toka Amerika one imyaka 5 eske isi izobira amahoro ariko yabwiye abanyamerika ati tugomba kugira Amerika tuyigire nshasha nkuko byahora isubirana gateka umva rero nivyo byiza ariko arakorerako ariko sinzi abandi nabo bizoca bigenda gute umva agateka kabo ko agomba kugasubiza ngo ko kahora Amerika isubire kugira iteka ngo rikomeye ahubwo gusumba nuko ngo byahora umva ko rero ariko arabyorosha ahashatse kuzana amahoro yazana ku munota wanka wemera ahashatse ko bikomeza naho biba kacagari bigomba gukomeza naho wogira gute ya rero urumva ko kagateka kaze na muntu kwa guharanira ubwigenge kwa guharanira ubusugire bw'igihugu uja kuzana amahoro mu kindi gihugu uvuga ko uri kurabahuza ibiganiro niki ati ugomba ko usugire bw'igihugu bwobahirizwa nawe deja ubwa Venezuela wamaze kubuviora urumva yuko ni ibintu bitaba byoroshe ariko kandi ni kimwe nakubwira ko Amerika itwara isi wavyanka wavyemera itwara isi none agateka kazina muntu karihe ubusugire canke ubwigenge bw'igihugu burihe niba mu perezida canke igisirikare kiva mu kindi gihugu kikagenda ku hariya mu kaneke hariya mu butungane hariya mu gihugu ciwanje intwara biba vyoroshe bivuze rero ngo intambara yo muri Kongo bashatse kuyigarukanya umwanya n'umwanya ubu nyene boba bamaze kuyirangiza rero Amerika tuje tuvyemeranya tuvugisha ukuri itwara isi yes itwara isi uravyemera canke ntuvyemera vyemere itwara isi wavyanka wavyemera Amerika itwara isi ni ikihe kindi gihugu baza ko gitwara isi Ubushinwa biragaragaza ko barahangana bagahangana mu bijanye n'ivyantuze na trading bijanye no guhana bidandazwa bakabadugiriza kamatagisi bati ibintu byinjira biva mu Bushinwa tubishyize kuri 80% tubise kwijana nabo hobwo bagaca bavuga ati mwebwe namwe tufise ibintu byacu kandi birakundwa ku isi ahatandukanye natwe ahubwo duciye tuduza namwe bizova iwanyu baca bakorera agapinge baca bakoresha agapinge abagabo rero bagaca banyinyurana abahagwa ni bande twaduhugu duto twotwe tukiri mu kwaha tumeze ngo tibega twe tujahe nitwo duca tuhagwa byo bica binyinyurana bo Amerika twemeranye kwitwara isi sibyo itwara isi tuvye ico co tucemeranye ko ico co nukuri pe